Turabahaye mwaramutse abandi mwiriwe bitewe naho muherereye mu mpande zine z'isi, mwebwe mudukurikirana kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube, aho twama tubashikiriza ibiganiro bitandukanye. Muri byo hakaba harimo ibiganiro by'intungamagara mu mazi iminsi mukurikirana, kandi twizera yuko bimaze gufasha benshi nk'uko bamwe bama batwandikira bitubarira haba ngaha ku rubuga canke muri telefone. Turabahaye ikaze rero muri kano kanya mu kiganiro tugiye kugirana kijanye n'amagara yacu, ikiganiro kidufasha kumenya ingene tubungabunga n'ingene twozigama amagara yacu. Uno munsi tugiye kuganira ku bijanye n'indwara y'umushishito, estoma. Ino ndwara nibaza yuko benshi cyane muri ko muradukurikirana, ni indwara mumenyereye cyane kuko iri mu ndwara abantu benshi bo kwisi bagwara, baba boroshe n'abahambaye, abakomeye, abatunzi n'abakene, kandi ni ya kera. So kuvuga ngo ni indwara y'icyaduka yo bimenyekanye vuba, ni indwara ya kera cyane abantu bazi. Rero ino ndwara y'umushishito imeze gute? Icya mbere mbaze ndababwire ku bijyanye n'umushishito. Umushishito ni igihimba, kimwe mu bihimba bigize umugwi w'ibihimba bijeje kunoza ibifungurwa, icyo bita appareil digestif. Ivyo navyo bikaba ari amenyo, igihogohogo, umushishito, amara matoya n'amakuru, urwagasha hamwe n'igitigu. Ivyo bihimba nivyo bigize umugwi w'ibihimba bijeje kunoza ibifungurwa, appareil digestif. Umushishito rero uri hafi cyane ku buryo ari wo utangura wakira ubugira kabiri ibintu byose umuntu yihereje bivuye mu kanwa, bica bikorokera mu mushishito. Ivyo dufunguye iyo bimaze kunozwa bikajanjagurwa n'amenyo, hanyuma bigahinduka ibintu byanoze buke buke, bica bikorokera mu mushishito. Umushishito rero muri wo haberayo ikindi gikorwa kidasanzwe cyo gusambagurika kw'ibifungurwa twihereje, ku buryo biza kunoga cyane bikaba nk'ikintu cy'ikibuyibuyi, mugabo kimeze nk'ikigumye buke buke. Hanyuma icyo gikorwa cyo gusambagurika kw'ibifungurwa bikajanjagurika cyane kuri urwo rugero, kimaze guhera mu mushishito, ivyo kurya twihereje bica bimanuka mu rura rutoya aho bita muri intestin grêle, biciye mu gihimba gihuza umushishito n'urura rutoya aho bita muri duodenum. Hanyuma noneho bikaza kunozwa burundu aho biza guhinduka nk'uruzi rwera rw'amata, maze ibyangombwa bikinjira mu maraso, hanyuma ibindi navyo bikafata inzira y'umwanda mukuru, urura rukuru, colon canke gros intestin, kugira ngo bize bitakare. Icyo gikorwa cyo guhingurwa kw'ibifungurwa twihereza muri ubwo buryo ndababwiye cyama kiraba uko dufunguye. Umushishito rero ufise igikorwa kinini cyane, kubera yuko murumva yuko ariho habera igikorwa nyezina cyo kunozwa kw'ibifungurwa. Ivyo twihereza rero biba bigizwe n'ibintu bitandukanye nk'uko twigeze kubibabwira: indemamubiri, ibinure, isukari, ivyunyunyu, insanganyangaburo. Muri byo haba harimo ibirimo ibintu vy'amaside, ibirimo ibintu bimeze nk'ubumara cyangwa uburozi. Muri byo bisaba yuko mwihingurwa ryavyo habaza kubaho gusobanuka kw'ibintu bibi byo tugirira nabi kugira bize bitakare na vyiza. Murumva yuko ari igikorwa gihambaye. Rero uwo mushishito ufise akazi nkako urabangamirwa cyane n'ibintu bitandukanye, ku buryo usaba yuko habaho kwiyubara rwose mu gihe dufungura no mu buryo dufungura, kugira bikunde tuwukingire, kuko iyo dupfuye gufungura tuce tuwukwegera mu ngorane z'indwara nyinshi. Uno mushishitiro wacu uragwara indwara zitandukanye, mugabo zikuru twovuga ni zibiri. Hariho indwara bita ubushe bwo mu mushishito, ariyo bita mu kiganga gastrite, hamwe niyo bita igikomere cyo mu mushishito canke ibikomere byo mu mushishito, ivyo bita ulcère peptique canke ulcère gastro-duodenal. Izo ndwara z'umushishito uko ari zibiri ziterwa n'ibintu bitandukanye, mugabo hari ibyo zihurirako. Uno munsi nipfugiye kumvuga ku bijyanye na gastrite, ubushe bwo mu mushishito, kubera yuko ntobivugira rimwe muri kino kiganiro kigufi, ibindi tuzobivuga hanyuma. Ibijyanye n'ubushe bwo mu mushishito ari byo bita gastrite biva kuki, bimeze gute? Icya mbere icyo bivako, abahinga mu vy'amagara y'abantu batwereka yuko
biva ku mpamvu zishika nka zibiri nkuru. Icya mbere ni umugera uba mu mushishito mugabo tuba twanduye uvuye hanze. Umugera mvuze mugera mu kirundi bavuga umugera mugabo mu gifaransa bivugwa kwinshi, hariho bagiteri, hariho virusi, hariho parasite, ariko ni bagiteri. Iyo bagiteri yitwa Helicobacter pylori niko bayita. Ni umugera uba mu mushishito umuntu yandura uvuye hanze, nka kurya bandura umugera wa amibe cyangwa izindi nzoka zitandukanye, maze iyo bagiteri ikaba mu mushishito hanyuma igatuma habaho kugira ubushe bwo mu mushishito, na cyane cyane iyo ihamaze igihe cyangwa yakabuwe n'ibindi bintu biba byashyitse mu mushishito. Icyo ni cya mbere, kandi ibice byinshi ku ijana by'abantu bagoye indwara y'umushishito baba bafise uwo mugera muri bo, banduye bakuze cyangwa bavukanye, kuko birashika umuntu akawuvukana uhererekanywe n'abandi yavutse ko cyangwa abavyeyi. Hanyuma ikindi bivako, icya kabiri bivako ni ibintu bishika mu buzima bwacu, mu byo dufungura no mu byo tubayeho. Nuvuga nk'akarorero, igihe twihereza ibifungurwa bigwiriyemo ibintu by'amaaside, amaside atandukanye mabi mu mushishi mu ngaburo yacu, araza gutuma habaho kugira ingorane y'ubushe bwo mu mushishito, inflammation de l'estomac cyangwa gastrite. Ibyo nabyo bigenda gute? Iyo twihereza ibyo kurya bigwiriyemo amaside menshi mabi, bica biza gutuma mu mushishito wacu uruziri rurimo bita suc gastrique rusanzwe rudufasha mu gutanga ibyo bita mu gifaransa les enzymes digestifs, mu kirundi novuga yuko ari nk'imyambiro ijeje kudufasha mu kunoza ibifungurwa. Ayo manzyme nayo ari ubwoko butandukanye, hari nk'izo bita lipase, hari nk'izo bita amylase n'ibindi bitandukanye bidufasha muri ryanozwa ry'ibifungurwa. Ubwo ruziri rero rubamo n'ubwoko bw'amaside meza afise akamaro mu gutuma ibyo kurya byacu binozwa, nka cyane nk'iyo bita acide chlorhydrique. Ariko iyo acide chlorhydrique iyo ibaye umurengera iraza gutuma habaho ubushe bwo mu mushishito, iraturira umushishito wacu hakaba ubushe bwo mu mushishito ariyo gastrite. Igihe rero twihereza ibyo kurya birimo amaside menshi, bica bituma habaho kuduga kwiyongera kw'iyo acide chlorhydrique, ibyo bita hyperacidité chlorhydrique, ikaba umurengera, hanyuma bigatuma dushobora kugira iyo ngorane. Hanyuma ibyo kurya kandi twihereza biba bigwiriyemo ibintu bimeze nk'ubumara, novuga nk'inzoga nyinshi ziba zigwiriyemo alcohol, novuga nk'ikawa ibirimwo ubumara bwitwa caffeine, novuga nk'icyayi. Iki cyayi abantu bakunda kwihereza bita cya mukaro kirimwo ubumara bwitwa teine, bwo bita theophylline, theobromine n'ibindi. Novuga nk'ipiripiri irimwo ibindi bintu bibi cyane biturira umushishito. Novuga kandi nk'ibindi bintu bikaze kumbure by'iyeyuramutwe abantu bihereza cyangwa iby'ibinyobwa bituriranije biborera bikaze mu mubiri. Ibyo biba birimwo ibintu bibi cyane biza kuduza y'amaside mu mushishito, na cyane acide chlorhydrique, hanyuma bikadukwegera ubushe bwo mu mushishito. Hanyuma ibindi bishobora gutuma tugira iyo ngorane ni ukwihereza ingaburo igwiriyemo ibinure byinshi by'umurengera, na cyane bya binure bigumye, ibyo bita triglyceride cyangwa cholesterol. Ibyo kandi biratuma dushobora kugira iyo ngorane, kuko mu ihingurwa ryabyo, mu isebwa ryabyo mu mushishito, umushishito urabangamirwa cyane, mbere hakabaho kuruha, bigasaba yuko umushishito ugira ingufu cyane zo kurondera ya myambiro, ya manzyme menshi aza gufasha mu inozwa ry'ibyo binure bigumye. Iyo rero wihereza cyane ibinure bigumye, umushishito nawe ukabwana nabyo kenshi, birashobora kuduteza ingorane mu mushishito. Ikindi gishobora kubituma atari bifungurwa, ahubwo biba byavuye mu bintu bidushikira mu buzima, ni nko kugira agahinda no kwamana umubabaro n'ishavu. Abantu bamaze kugwara estoma, murabizi, nibaza ko ari mwe mutubera akaroro cyane. Iyo ugwaye mushishito estoma, na cyane iyo kugira ubushe gastrite, ukagira ishavu n'uburakari, ucuribwa cyane gose bikagusinzikaza. Ni kubera yuko iyo washavuye ukagira stress, ukagira umuhangayiko, hariho ama hormone inkabura mu bizi zica ziba umurengera mu maraso, kazazindi bita CTH, izo bita adrenaline n'izindi.
hanyuma zikaca zituma habaho kwiyongera kwa ya acide chlorhydrique yo mu mushishito, noneho ukaca ugira ibibazo byo kugira ubushe bukaze mu mushishito ukaribwa cyane. Ibindi bishobora kudushikira bishobora gutuma tugira ubushe bwo mu mushishito ni nk'igihe tugira akamenyero ko gufungura twashonje cyane, umuntu ugasanga ntagira umwanya wo gufungura, aguma yirukanga akaza gufungura yashonje cyane. Si byiza dukwiye gufungura tutarasonza cyane mu ntumbero kugira ngo ntiduhave turwara indwara y'umushishito. Hari ikindi gishobora kubituma ni nk'igihe dufise akamenyero ko gufungura ibyo kurya twongera tunywa amazi. Mu bisanzwe uko abahinga bavyigisha, uko abahinga mu by'amagara bavyigisha, si byiza gufungura uri kunywa amazi uri kurafungura. Bisaba yuko hagati y'imfungurwa hacamo umwanya. Imbere yuko dufungura byiza tunywa amazi nk'iminota 30 imbere, isaha cyangwa amasaha 2 imbere. Ni ukuvuga umwanya muto twonywera kwa amazi imbere yo gufungura ni minota 30. Hanyuma iyo twahejeje gufungura ni byiza yuko turekera umushishito igikorwa cyo kunoza ibifungurwa, hanyuma umushishito ukanoza ibifungurwa atamazi twashizemo, kuko umushishito woroherwa no gusya ibifungurwa byumye byumutse. Tuza kunywa amazi amasaha 2 cyangwa 3 inyuma yo gufungura, nivyo byiza. Mugabo akakamenyera abantu benshi bafise ko kwamba banywa amazi bariko barajya, isorori z'ibyo kurya ziri ngaha n'ikanete y'amazi iri ngaha, yumvise bimunize anwa, yumvise bimuturiye anwa, ivyo bironona umushishito wacu ku rugero rudasanzwe. Kandi kubera yuko benshi twabimenyereye, kubera kutamenya, imishishito yacu yaramaze kugwara. Murabona uko ari igitigiri kinini cy'abantu benshi bagwaye umushishito bivaye kuri izo mpamvu ndababwiye n'izindi zitandukanye. Ikindi gishobora kuvako ni igihe dukunda kwihereza ibintu bikanye cyane. Hari abantu bamenyereye kunywa amazi akanye cyane avuye mu mafirigo, ibintu by'ivyamwa cyangwa ibifungurwa bikanye. Si byiza, kuko bijya bintu bikanye cyane nabyo biratuma habaho gutimba kw'inyama z'umushishito, bikaba byotuma habaho ibibazo byo mu mushishito birimo n'ubwo bushe bwo mu mushishito. Hari n'ibindi bibazo bitandukanye bishobora gushika, bishobora gutuma tugira iyo ngorane y'umushishito. Iyo rero wagumaze kurwara umushishito, ugira ibimenyetso byumvikana, kuribwa kenshi, na cyane cyane nk'iyo ushonje, iyo ufunguye ibintu bifise ibintu by'amaside nk'indimu, tangawizi, ipiripiri, inanasi, ibintu bifise ubwoko bwa acide, ibintu bimeze nk'ibikaze. Iyo bifunguye kenshi ufise iyo ngane y'umushishito, yo gusha umushishito, ucuribwa, uranaribwa ushonje nabivuze. Ikindi kandi uragira ibibazo byo kuzura inda, ibintu by'ubwamo bwo mu nda, ibintu mu nda hakama huzuye, ukumva ibintu bivuga bamwe bavyita ngo nuko mu nda, abandi ngo ni inzoka, mu gifaransa bavyita ballonnement cyangwa flatulence. Ukagira ibibazo byo kwama wumva imisonga, kenshi ugatakaza n'akabe, ukumva udashaka gufungura kubera indiguma yuzuye. Hanyuma nuko kuribwa kenshi ino amaja mu gihimba cyo hepfo cyo mu nda, icyo bita muri zone pelvienne, no kuvuga ngira ivyo bita douleur lombo-pelvienne. Ivyo birashika kenshi iyo ugwaye indwara y'umushishito. Hanyuma iyo byakaze uragira ibibazo byo kudahwa, vomissement, rimwe ukagira amadiyare cyangwa constipation. No kuvuga ngo mu nda hakaba uruhagarara, hakaba ibibazo bikomeye ku buryo umva yuko ubangamiwe kenshi, kubera yuko umushishito wamaze kononekara. Ibyo ufungura bidasyebwa neza, bimwe bikaca bitakara bidasyewe, bikaca bihinduka nk'ubucafu, bukaza kugandanira mu mushishito no mu rura, bikaduteza imigera myinshi n'ibindi. Ivyo bibazo iyo ukunda kubigira, ukipimisha ukagenda bahugira igipimo bita endoscopy, bahakumurika mu mushishito, kenshi basanga waragize ikibazo cy'ubushe bwo mu mushishito, inflammation de l'estomac, itewe n'izo mpamvu zitandukanye. Udafise wamugirana babwira Helicobacter pylori, bikaba byatewe n'ibyo bindi navuze by'amaside n'ibindi. Rero iyo ngwara y'umushishito imeze uko, mu by'ukuri irababaza, kuko kuribwa birababaza cyane, na cyane iyo wayimara igihe kinini wamuribwa. Haragera igihe usanga uri umuntu ubwo ucitse intege, aha mu nda ukumva umengo hasigaye hari igikomere, umengo hari ubushe, hamwe utashaka n'umuntu agukorako, ugasigara utinya kurya ikintu wikeka yuko ukiriye ucuribwa, bikaba ibibazo bikomeye. Rero ivyo bibazo murazi ko ari benshi babifise bijanye n'umushishito, kandi nta handi byavuye ataraho. Rero nkuko twabibemereye kandi twama tubikora mu biganiro byacu,
twama tubabwira ingene umuntu yo kwikingira, ingene yo kwivura akoresheje ibifungurwa hamwe n'imiti kama. Kubijyanye no kwikingira, icyo nobwira abagwaye umushishito n'abataragwara nuko ayo makosa navuze akunda kugaragara kandi akunda kuba mu bitera umushishito, twogerageza kuyirinda, kwirinda kwihereza ibintu bikaze bibi nk'inzoga, amatabi, kawa, icyayi cya misi yose. Ku cyayi hoho abantu baramaze kukigira ikinyobwa cyabo cya buri munsi, ariko mu by'ukuri ntibazi yuko bariko barikwegera indwara nyinshi. Hari ibindi byayi byiza byinshi umuntu yo kwihereza mu gatari iki cyayi abantu bamenyereye bita ngo icyayi cya mukaro, kumbure bamwe ntavyo bazi mu bwo gitera indwara nyinshi. Hanyuma ibi byo kunywa amazi turiko turarya, rimwe nababwira by'uko abantu badafungura mu mwanya ukwiye, uza gufungura rimwe rimwe, kenshi bakirirwa inzara atari uko babibuze ahubwo ari ukubura umwanya, si byiza. Ibyo byo kwamanisha vu n'ibiki nabyo byose umuntu yobyirinda, hanyuma akagerageza kuzigama umushishito wiwe mu kwirinda ibyo bintu byose bituma turwara. Iyo twagize kwirinda rero mu by'ukuri turwara gake, niyo turwaye naho ugasanga ntidusinzikaye. Kuri abo bamaze kurwara rero bagwaye indwara y'umushishito yo gusha umushishito gastrite, na cyane cyane abamaze kwipimisha bakamenya koko ko ariyo ndwara bafise, kuko urashobora kumva ibibazo mu nda byo kuribwa by'imisonga n'ibiki atari iyo ndwara ufise, ahubwo ushobora kuba ufise nk'ikibazo cy'amara, ibyo bita colopathie fonctionnelle, ufise ingorane yo kugira amibe cyangwa izindi ndwara. Ni byiza yuko wipimisha nahone ku mavuriro apima neza umuntu akamenya mu by'ukuri icyo agwaye. Umaze kumenya rero ko ugwaye indwara, twokugira inama zikurikira: hagarika bya bindi byose navuga by'amakosa dukora, hanyuma uce wivurisha ibintu bishika 3 ngiye kuvuga byo mu buvuzi kama kandi bimaze gufasha abantu benshi bagakira indwara y'umushishito. Icya mbere, hariho ikimera bita aloe. Aloe mu kirundi twocita ingagari, nkuko muyibona ku ifoto niyi kandi benshi barayizi. Iyi aloe rero ni kimwe mu biterwa bihambaye cyane mu kuvura indwara, icyo bita les plantes médicinales célèbres, bihambaye cyane. Amasosiyete menshi cyane yo ku isi ubu amasiga yakora imiti n'ingaburo zivura muri iki giterwa bita aloe. Ku isi hirya no hino barabikoramwo imiti n'ingaburo. Iyi aloe rero ku batayizi nagwanda babwire ko ari umuti uhambaye w'indwara y'umushishito bita gastrite. Woyikoresha gute? Ino aloe uyivunye ano mababi yayo, indani hariyo ibintu by'amazi mugo bimeze nk'uruzi rw'urunyigimbe, bishaka kumera mbere nk'ibirenduka. Ayo mazi yayo atunze ibintu byinshi cyane bivura. Uko woyikora rero ntukurikira ku bantu bashobora kuba batunze mu mihana yabo utumashini dusya ivyamwa n'imboga bita blender cyangwa mixer, byo borohera cyane. Urafata no mababi ukayakatagura ukayaronga neza, mbere byiza uyaronga mu mazi ashushe kugira uyagirire isuku rikwiye. Ufashe nk'amababi 3 ukayakatagura wayaronze, hanyuma ukacushyira muri iyo blender yawe ugashyiramo utuzi dukeya kugira uyorohereze mu gusya, hanyuma ukabisya ugakuramo umutobe w'ayo mababi ya aloe. Uwo mutobe waronse mw'ayo mababi nk'3 aba ari nk'ama mililitiro nk'ijana cyangwa 150 gushaka ku 200, ukaca wihereza uwo mutobe. Mu kuwihereza uwo nk'ibiyiko 5 mu gitondo, 5 saa sita, 5 ku mugoroba. Muri ibyo biyiko ugashyiramo nk'ibiyiko 2 by'ubuki. Uwo mutobe wa aloe ukazura wihereza kenshi gutyo. Ku batagira blender bashobora gukoresha nk'utundi dukoresho, ufashe ayo mababi ukayasya ukayarapa kuri rape carotte, birashoboka naho nuraronka urunyigimbe rw'ibintu bisyeye, hanyuma ugakanya uraronka ya jus. Urashobora no gufata agasekuro kamwe, twa dusekuro duto basekuramwo ibitungurusumu, ukakoza neza n'amazi ashushe na aloe wayiteguye neza, ugakatagura ukabisekura. Wabisekuye naho ne birashobora kunoga, ukabikanya neza ukoresheje agatambara k'akaniro kera katagira irangi, hanyuma ugakanya hose. Urashobora kuronka uwo mutobe wa aloe, hanyuma ukihereza ibyo biyiko ndababwiye 5 mu gitondo, saa sita ku mugoroba, washizemo ubuki. Icyo ni cyambere. Ariko kandi utabikanya ari bibisi, urashobora no kubiteka. Ugafata amababi ukayakatagura, hanyuma ukayateka mu gasafuriya kameze neza, ugashyira mu mazi, ukagira ibyo bita maceration, hanyuma bibize gatoya ugakurako, hanyuma ugakanya ukaminina ukihereza ayo mazi yabyo, uwo mutobe wabyo mugabo uba watetse.
ni nkuko kandi ushobora gufata amazi atetse ashushuka ariko arabira kuziko ugakurako hanyuma ukataguriramwo ayo mababi ya aloe ukacupfundikira umwanya mutoya ivyo bita infusion hanyuma nk'inyuma y'iminota 5 gushika kuri 10 ukihereza ayo mazi wakataguriyemwo aloe. Ubwo bwose n'uburyo bwo kwihereza aloe kandi bwose ni bwiza cyane. Mugabo buryo bwo kwihereza ari mbisi ni byiza cyane kuko harimo ibindi bintu nk'ama vitamine na cyane cyane nka vitamine C, vitamine A, ivyunyunyu bitandukanye uca uronka bitaba byishwe n'umuriro cyangwa ubushuhe kuko byinshi muri byo birishwa n'ubushuhe. Ni ukuvuga kuyihereza ari mbisi ni byiza gusumba ubwo bundi buryo bwose. Cyo ni cyambere. Icya kabiri ibumba ry'ubwatsi rubisi argile verte. Argile verte ni nziza cyane ku mushishito nayo umuntu yoyihereza mu gihe afite ingorane y'ubushe bwo mu mushishito gastrite. Mu kuyihereza uyikoresha ubukurikira: fata ibiyiko 3 bijya bimenyerewe abantu barisha kuye asupe, hanyuma udahe ibyo biyiko 3 by'ibumba ubishire mu kirahure kijya kinini cy'inusu y'ilitiro cy'amazi meza. Ushobora gukoresha ikirahure canke itasi mugabo imeneka, apana plastike, apana n'icyuma. Hanyuma ibyo biyiko 3 ukabishira mu ayo mazi, ku mugoroba ukaca upfundikira ayo mazi ucusa aravangana, iryo bumba riravangana n'amazi hanyuma bikamera nk'ivyitorora, ugasanga munsi mu gatondo ubyutse hari utuntu twiretse tudusekeseke novuga uko, hanyuma amazi nayo ari hejuru ameze nk'amazi y'umusarara. Ayo mazi aba yakweza ibyunyunyu n'ibindi bintu byose bivura biri mu iryo bumba. Mu gitondo uca wihereza ayo mazi, hanyuma tuya tuntu two munsi twiretse tumeze nk'ivu ukadusesa kuko natwe tukeneye. Hanyuma mu icyo gitondo ukaca utegura ayandi uko nyine uza kunywa ku mugoroba, ugafata vya biyiko 3 nyine ugashyira muri cya kirahure cy'inusu y'ilitiro, ukaca ubyiriza uko ukayanywa ku mugoroba. Kwihereza ayo mazi arimo ibumba navyo birafasha mu gutuma y'amaside abumurengera atongera kuba umurengera, mu gutuma umushishito uronka neza bya bintu binoze ibifungurwa y'amanzime digestive, mu gutuma ivyo kurya biba byarameze nk'ibigandanira umushishito bikaza kuvyara imigera n'ibiki bivamwo umushishito kamera neza ku buryo mu nda wumva yuko hameze neza. Cyo ni cya kabiri. Icya gatatu ni kinyobwa cyitwa amata ya soya. Soya kubamaze kubimenya ziravamwe amata meza, kubatarabimenya tuzobategura ikiganiro kijanye n'amata ya soya kubatarabimenya kuko ndazi benshi barabizi. Ayo mata ya soya ni meza cyane gose kuyihereza ku muntu afite ingorane y'umushishito, yaba iyo ngorane yo gusha mu mushishito gastrite, yaba na yindi tutavuze tuzobabwira hanyuma ijanye n'igikomere cyo mu mushishito ulcère, n'izindi ngorane zose zifatira mu mushishito hamwe no mu bihimba binoze ibifungurwa appareil digestif. Ayo mata ya soya ni meza cyane gose, mwoyafata nk'ingaburo muti ku buryo iyo umaze igihe uyihereza wumva yuko umeze neza mu mushishito wawe. Ibyo 3 ndababwiye, iyo jus ya aloe, iyo argile verte, ibumba ry'ubwatsi rubisi hamwe n'amata ya soya, ku muntu afise iyo ngorane y'ubushe bwo mushishito, mu by'ukuri ni ibintu bihambaye kuri we. Iyo wavyihereje umaze igihe uvyihereza urumva ko umeze neza, n'ibyo kuribwa byaheze atangorane gifise. Mugabo iyo wubahirije amategeko nakubwira mbere yo kwirinda bijya bintu bitandukanye navuze. Hambavu y'ivyo umuntu yokongera ko kuza arihereza ibindi byamwa byiza bitagira ibintu by'amaside nk'ivoka, nka pome, nka pasteke, ipapayi, ibyo ni sawa. Mugira ibindi bimubaba bigatuma aribwa nk'indimu, imicungwe n'ibikakabara arabireka akarindira ko akira. Hanyuma no gufungura neza. Gufungura neza mvuze no gufungura ibintu bimeze neza, hanyuma ugafungurira ku gihe apana kugimbura gihe, kuko iyo ugimbura gihe utoragura utuntu ufungura buri mwanya biratuma umushishito ubangamirwa, nturonke umwanya wo gusya no kuruhuka, kuko bisaba yuko ufata nk'amasaha nk'abiri cyangwa 3 uri kurasiba ifungurwa, hanyuma ugafata amasaha hagati ya 5 na 6 yo kuruhuka. Nico gituma wafunguye mu gatondo bisaba kongera gufungura ikintu saa 6, hanyuma bigasaba kongera gufungura ikintu ku mugoroba. Iyo myanya utayubahirije ukagumuterera utuntu umushishito ni bibi cyane, bituma umushishito wobangamirwa. Aho njangira ko mbwira abantu bakunda guhekenya amajojo, kununuza imbombo n'ibindi, nabyo biri mu bintu bibangamira umushishito, kuko umushishito ufata kuri kurafungura, uri kurahekenya ijojo, umushishito ufata kuri kurafungura, uca utanga ya maside aza kwitegura kunoza ibyo kurya, kumbe si ibyo kurya uri kurajya ahubwo n'utuzi tugiye gukorokera umushishito, bigaca bibangamira umushishito wawe. Bijya si byiza, abantu bakeneye kubungabunga umushishito wabo mu bihebo. Hanyuma
iyo wakoze ibyo ndakubariye mu by'ukuri urabona umusaruro rezilita nziza no gukira ugakira ku buryo wumva yuko atakibazo cy'umushishito ugifise. Hariho n'ibindi twavuga ku bijyanye n'indwara y'umushishito yaba ku mategeko yo kuwubungabunga cyangwa ku miti kama, ariko muri kino kiganiro cy'uno munsi tugarukirije ngaha. Tuzobabwira ibindi mu bindi biganiro. Mukomeze gukurikirana ibiganiro byacu kandi muyaboneshe kuri runo rubuga kugira ngo mwame muronka inyigisho nziza z'intungamagara n'izindi zibafasha. Hanyuma kumbure ku bandi mwipfuza byinshi cyane mutondera kuri izi nimero zacu za telefone na WhatsApp kugira ngo tubandanye kubafasha ku bijyanye n'amagara yanyu, kandi twese tukomeze kugira amagara meza biciye mu ngaburo zibereye hamwe no mu miti kama Imana yaduhaye ziva mu bidukikije. Reka Imana ibagirire neza kandi ibahe umugisha mu izina rya Yesu, amen.